Ryahinguriro ryanyu mukunda cane risanzwe rihingura amabati hamwe n'imisumari bibafasha kubaka amazu yanyu ribazaniye bishasha. Iryo hinguriro ryatunganije ihiganwa ryitiriwe Superbeat Sakara na Superbat. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, umuyobozi mukuru Jean Noel Nshimirimana yamenyesheje ko iryo higanwa ryatangujwe na Superbat rije guha akaryo abakunzi b'umuziki kugira ngo bitorere bonyene abazoririmba neza muri iryo higanwa. Mbere nagomba ntangure kubaha ikaze hano iwacu mu ruganda Superbat. Ndabona ko mwahishikiye kandi wahabonye haniho dukorera imirimo ya misi yose ni ngaha nyene. Superbat rero nk'uko mwabibonye isanzwe ari uruganda rukora ibikoresho by'ubwubatsi kandi rukorera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aha nyene turi mu byo dusanzwe dukora harimo amabati atangiwe yasanga kuko Superbat iza yuzuza icifuzo c'abubatsi. Abubatsi bose baje bayitura turafashanya kugira ngo tubafashe gusakara. Uwo kubaza amabati kumbure dukora wavuga yasanzwe amenyerewe. Superbat dukora amabati afise uburebure umwubatsi yifuza kandi n'imisumari atahandi woyasanga atari muri Superbat. Superbat ikorera rero mu Burundi. Rero ugereranije ubukomezi ahandi ubisanga atari muri Superbat. Abatari bake barazi ubuziranenge bw'ibintu bisanzwe bihingurwa muri Superbat, ariko n'abatari bwabibone aka n'akaryo rero keza ko kwihweza. Aha twabakiriye mwahabonye mukabona n'izi nyubako zacu aha dusanzwe turi. Inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye rero mwahabonye naha n'ivyo dukora rero muravye naha turi muca mubona n'ivyo koteza no gukora n'ibintu bimeze neza. Rero n'abantu baba bafise n'imvura yaguye, abantu baba bafise ikibazo c'ivano y'imvura amabati nibaza ahubwo tubaha amabati kugira ngo ntibanyagirwe n'imvura. Turabahamagariye rero ntimunyagirwe kandi amabati turiko turayakora kandi ahari baragikemuye. Hama nkuko tuma dukemura ibibazo kari muri Superbat hama hariho bishasha. N'ubu rero nkuko mwese babahamagaye bakabatumira mwese ndazi mwaronse ubutumire, n'ubu twabahamagaye kugira ngo tubabwire bishasha. None ivyo bishasha mushaka kutubwira ni biki? Twashaka kubamenyesha ko ku mugaragaro ko dutanguje higanwa. Iyo higanwa twagise Superbeat Sakara na Superbat. Tumva yuko tuguma tugerageza kujana n'ibihe tukajana kandi n'umutibo cyangwa ko ari bijanye n'umuziki. Rero iyo higanwa rizoje ari akaryo abantu bose bakunda umuziki mu Burundi kugira ngo bitorere bonyene abazoririmba neza bigashimwa muri higanwa. Aho Superbat yasanzwe isakara amabati yifuza gusakaza uwo muririmvyi bazitorera imusakaze umuduga w'umutonore. Uwo muririmvyi azoba mbere iyo higanwa. Superbat tugiye ko tumuha tukamusakaza nawe umuduga w'umutonore ucumufasha muri wa muga wiwe. None ihangiro nyamukuru y'iryo higanwa nirihe? Ihangiro nyamukuru y'iri higanwa ni uguha agaciro uburimbanyi, ibi bijanye n'umuziki, bijanye n'akaranga no guhingura ibintu mvabwenge, bijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi. Hama kandi twongera dutera intege urwaruka ruriko rurakora bigashimwa kugira ngo rushobore kuba icitegererezo c'abandi bokora nkago ku neza y'igihugu. Superbeat Sakara na Superbat bafati ije kuri abo barimbanyi b'abarundi ngo tubabere ikiraro kibahuza n'abakunzi babo kugira ngo abakunzi babo binovore ibikorwa
ibikorwa vyabo muri uno mwaka turiko dutera tugana ku musozo wabo. Ihiganwa rije rifise akabirya aho abashima ibikorwa vy'umuririmbyi nibo bacamanza bakuru ngo baha amahirwe ababanejereje mu gutsindira umuduga, kugira ngo abo bantu bazobatora nibo bazoca baha amahirwe uzotahana wa muduga tuzomusakaza, bikazotuma rero uwazoshimwa bikomeza kumuha gukorana umwete n'ubwira mu kwamashimisha bamukurikirana, kuko Superbad idahengeshanya kuba inyishu ku bibazo by'ubwubatsi bihanga abarundi batari bake. Ihiganwa nyuramico koko rizohuza abarundi bose bifuza gushigikira abaririmbyi babo. Ihiganwa rero Superbeat Sakara na Superbad rije guha akaryo abaririmbyi bamenyane n'abakunzi babo, abafatanyabikorwa bacu rero n'abandi batahora bashikira biciye kuri Superbad muri rihiganwa riha amahirwe abarundi ngo bagire ikindi kibahuza, bamwe bahuzwa n'amabati gusa, bahuzwe n'umuziki, maze ngo tuje ku murindi umwe w'iterambere, na cane cane ko hariho imbonakazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'2040 igihugu giteye imbere, mu mwaka w'2060 nyamwigenda ko ari menshi. Abarundi niko bavuga gushira hamwe inguvu nico cotuma dushika kuri ivyo vyose, nakari ngo ushaka kugera kure ajana n'abandi. Iri higanwa rero ko yuguruwe icese, bahamagaye tubabwire mubwire abarundi bose bakurikirana ko Superbad bafise ku mutima, kandi hari umuduga urindiriye umuririmbyi umwe uwo bazoha amahirwe, bazowutaha si benshi, bazoha amahirwe umuntu umwe. Igikorwa cacu rero twaragikoze, naho abarundi nahanyu aho boca muca urubanza, kuko murazi ko haburana babiri agatsinda umwe. Ihiganwa Superbeat Sakara na Superbad ihiganwa ryatunganijwe n'abarundi, twebwe turi abarundi n'abariko baritunganya bose n'abarundi, abanyamahanga arimo tunganirizwa abarundi, batwatunganirije abarundi bose igihugu cose c'Uburundi, kandi ahandi rizobera ngaha mu Burundi, naho bizoca ku buhinga bwa none. Ibisabwa nibihe? Umuyobozi Jean Noel Nshimirimana arabitubwira. Ibisabwa nyamukuru twovuga kuri uyu munsi ni ibi bikurikira. Ubwa mbere ni ukubura umurundi, kuko mvise yuko byatunganirijwe abarundi. Ubwa kabiri ni ukuba ukwiza imyaka 18. Ubwa gatatu ni ukuba umuririmbyi. Ubwa kane ko warasohoye indirimbo n'amasanamu muri uno mwaka w'2025. Amakuru umuririmbyi ufise imbono akazi kawe ufise ibikurava y'ibikuraje. Ibitari biri ngo rutonde biraba abiyandikisha muri rihiganwa uzobisanga ku mbuga za Superbad, aho bazoca baca mu kuzuza ibisabwa. Kwiyandikisha rero utangurana n'uyu munsi nyene. Uyu munsi igerekerezo rya 10 Gitugutu bice bimara kiringo c'imisi 10. Hama maze dushobora dushikirize itigiri c'abitavye ihiganwa mbere yuko duha akanya abakunzi babo ngo bashikire. Ivyo ni ibisabwa. Ikirangamisi rero n'intunganyo y'ino higanwa. Ihiganwa ritunganijwe mu bice bibiri. Hariho igice gishiri ca nyuma.
muri iki gice cya mbere bari nico gice gitangura abenivyi bose bavyandikisha hama bafata akanya ko kuyaga n'umugwi hariho umugwi usanzwe uhari utunganya rero higanwa ku bintu nyamukuru bikenewe muri ivyo harimwo gushira umukono ku masezerano y'ubufatanyabikorwa SUPABAT yerekana ibizoba bigenga ihiganwa aho bazoba binjiye mu higanwa nyezina hama bongere bemeranye ko ukwamamaza ihiganwa bitanguye bahimiriza abatora ku mbuga za SUPABAT hama bongere bemeranye ko umuririmbyi ashobora gukoresha uburyo bwiwe ngo ahimiriza abantu bamutora adatosekaje izina ya SUPABAT hama bongere habe kwemeranya ko amasanamu yose azoja ku mbuga za SUPABAT muri iri higanwa yegukira SUPABAT nyene hama hariho kandi no kwemeranya ko amasanamu yakoreshejwe aguma ku mbuga za SUPABAT n'inyuma y'igice ico gice kirangiye nyuma y'ikiringo rero c'imisi 10 co kwiyandikisha hazoca haba imisi 14 y'igice ca mbere c'amatora tegekanijwe gushika mu mpera za gitugutu umugwi rero ugizwe n'indirimbo 10 zarushije izindi zoshirwa habona mu ntango za munyonyo no mwaka 2025 muri ico gice rero nkuko namye mvuga yuko iri higanwa abakunzi aribo bacamanza abakunzi amanota yabo azoja ku bice 50%. Hama habeho juri itanga amanota ku bice 20%. Hama ibindi bice 30% bizovana n'ukuntu wa muntu wa muririmbyi yakoresheje imbuga ziwe muri iyo higanwa. Cyangwa yuko ibice bishaka 80% nibizova ku bantu ku bakunzi aba muririmbyi. Muri izo ndirimbo 10 niho hazotogwamo indirimbo izoba yatowe kandi yakunzwe kurusha izindi. Igice ca nyuma rero naco nyene caza tuvuye muri iyo igice gishiri ca nyuma caza igice ca nyuma. Igice ca nyuma naco nyene kizoja kuri ico ca mbere. Azobaho gushira umukono nkuko mwazumvise ku masezerano azogenga ubufatanyabikorwa mu kiringo c'umwaka. Habeho kwemeranya isohorwa ry'indirimbo ya SUPABAT n'intunganyo y'ico gikorwa. Amangere habeho kwemeranya uturusho tugenwa umuserukizi wa SUPABAT mu kiringo c'umwaka. Nyuma y'amasezerano indirimbo 10 zashitse muri iki gice zizoshirwa ku mbuga za SUPABAT zitogwemwo indirimbo imwe ihabwa umutonore w'umuduga kiringo c'imisi 10 kuva mu ntango za munyonyo gushika kwa 14 munyonyo uyu mwaka turimo 2025. Muri iki gice ibice 60 kuva ku bice biduzo ibice 60 vy'amatora bizoba biri ku bakunzi bawa muririmbyi. Hama ibice 20 bije muri juri. Hama ibindi bice 20 navyo bizovana n'ukuntu yakoresheje imbuga waniro mumenyekanisha igikorwa. Ihiganwa SUPABAT ihiganwa SUPABIT sakara na SUPABAT izosozerwa rero izosozerwa ku wa 15 munyonyo mwaka 2025 gahanye ku cicaro ca SUPABAT. Iteramo tuje izotumirwamwo abafatanyabikorwa n'abakunzi ba SUPABAT, abamenyesha makuru mwebwe nitwize ko muzoba muri n'abandi bakorera mu gisata c'uburimbanyi inkino n'ibico kama maze tsinze ashikirize agace tumushikiriza ico twiyemeje wa muduga umutonore. Mu gusozera bamenyesha makuru rero inkware zezana mu masesa
kandi ngo uwanga ikinyoma avuga abantu bumva. Twabahamagaye rero ngo tubisheshe amajambo, twabahamagaye ngo tubahe iyo nkuru y'imvaho, inkuru nziza ku baririmbyi b'abarundi n'abafana b'umuziki muri rusange. Inde rero mudufashe mubabwire muti Superbat twama turi super. Uyu munsi ho rero tuje no kuri beat n'iri higanwa rya Superbeat Sakara na Superbat. Murakoze. Irebe FM.